Yesu ashimwe. Turafise ibirahuri bitatu. Ikindi asukemo, arasutse agejeje ahantu, iki kiri yagiye kuzura. Niko tumeze abantu ndashaka twiyagira kuzura, tukitwa ko dukijijwe mugabo tukanga kuzura. Imbere y'aka karahuri ni wa muntu atagomba ubugombe bw'Imana ko bukira hose. Numva ukiri umunyabyaha, pore. Niba hari ikindi kintu kikugoye, pore. Twabonye ko hari ibintu byinshi byinegeza mu mitima yacu. Tugende dutosora, turaba bya migabo mibi, bya mihango mibi, yose tuyikure aho inzigo yiyumye, tuyikure. Ubu nawe uwundi muntu. Uyu harimo akantu kahangutse, harimo n'akandi kandi indani. Mumbaze karimo akandi indani. Mugabo nako cuzuye, uyu yemeye kuzura. Mugabo hariho utuntu indani, hariho n'akantu gahangutse. Uyu ni mwiza rwose, aruzuye neza, nta n'akarohe na gato karimo. Mugabo yateze akarohe twari twayivuganye, gasanze kagiyemo icyo gituma kari muri iki cyahangutse. Icyo ni cyiza. Iki kari cyiza, ndashobora kukinywesha amazi ariyo kayanywa kuko ni cyiza. Yesu ashimwe. Ubu n'umukristo yuzuye mpwemu yera, turashobora kumubwira n'ubuntu n'ubuyizi. Niba abantu gutekerwamo bakanga abaho. Uyu nawe byamuhemu byaramuzuye, ameze neza, yaraborewe, birase. Bafata udandahirwa, ntawe ushobora kumwerako, bwibone, kwishyira hejuru, birantwaye. Hari uwamwerako bimeze gutya, ashobora kumwerako. Hariho n'akantu k'akarohe kari ngaho. Rero uko niko tumeze mu buryo bw'impwemu. Hanyuma tugomba turangize kuri iki kugira ngo duce turirimba akaririmbo. Jambo niwe tara yakira hacuza umwiza bigakesha ijoro ry'umubuzima bwanje. Numva nshima Imana kubw'abarongozi banyu ko twagiye dukorana neza kandi turacakorana neza kandi tuzoguma dukorana neza. Imisi tuzoba tukiriga ha mwisi, Yesu akidutije ubugingo cyangwa urupfu naho ruje tugatandukana, cyangwa Yesu akaza gutwara ishengero, tuzoguma dukorana neza. Tumwambereye ababyeyi, mwambereye umugisha. Yesu ashimwe. Nizere ko byamaze kugana neza. Turasoma amajambo hamaka nababwiye ko tuza kuririmba. Adusomere mu Itanguriro, abandika mwandike mu Itanguriro 1 ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 28. Itanguriro 1 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 28. Adusomere wumve ijambo ry'Imana bivuga. Yesu ashimwe. Mukurikire hafi mwongere. Imana irema ibikoko byo mu isi nk'uko amoko yabyo ari, n'ibitungano nk'uko amoko yabyo ari, n'ibyikwega hasi byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka byo mu kirere n'ibitungano
n'isi yose n'ivyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana iri mu muntu n'ishusho yayo, ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire, mwuzure isi, muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga. Imana imuhezagire kandi ntarambirwe. Turasoma no mu Itanguriro 3, turahera ku murongo wa 6, turaza gusimba no ku murongo wa 22. Umugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa, kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa, kimenyesha ubwenge, yamura kuvyo camye arabirya. Ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Umurongo wa 22. Uhoraho Imana aravuga ati, ehe, uyo muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe, ku byo kumenya iciza n'ikibi. None rero yohava atuma ukuboko akamura no ku giti c'ubugingo akarya, akazokwamaho ibihe bidashira. Turabandanya. Navuze ko dusoma kandi tukaririmba Itanguriro 4 umurongo wa mbere tugeze umurongo wa 10. Itanguriro 4 guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Kandi nuko asaminda abyara Kayini, aravuga ati ndonse umuhungu kubw'Uhoraho. Asubizako abyara murumuna we Abeli aba umwungere w'intama, Kayini aba umurimyi. Igihe kiragera, Kayini azana ishikanwa ku vyeze mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho. Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe, ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini araraka cane, mu maso hiwe harijirwa. Uhoraho abaza Kayini ati, niki kikurakije kandi niki gitumye wijiriwe mu maso? Niwakora neza uzohe? Aramwishura ati, ndabizi, nari umwungere wa murumunanje. Nawe aramubaza ati, co wakoze ico ni igiki? Ijwi ry'amaraso ya murumunawe ririko rirantakambirira ku isi. Guhezagire murambirwe. Reka dusome Matayo 3 umurongo guhera ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 17. Matayo 3 guhera ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 17. Urupapuro rw'indwi mu isezerano rishasha, guhera ku murongo wa 11 kugeza ku 17. Nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, imburira ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturirire mu muriro utazima. Ico gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani, aje kuri Yohana azanye no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwankira ati, ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe? Yesu aramwishura ati, bikunde, kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Buno aramukundira. Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana
amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti, uyu niwe mwana wanje nkunda, akampimbara. Ariko Yesu amuhezagire. Ntiturambirwe gato, dusigaje kabiri gusa tuca duheza. Dusome Petero wa mbere 3, turahera ku murongo wa 21. Urupapuro rw'amajana 266, isezerano rishasha, kete rya mbere rya Petero. Reka heze ku murongo wa 18 ageze kuri 22. Kete rya mbere rya Petero, igice cya 3, umurongo wa 18. Kuko na Kristo yababajwe rimwe ahorwa ibyaha, umugororotsi yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushikirize Imana. Yishwe umubiri ariko yahinduwe muzima mu buryo bw'impwemu. Nibwo yagiyemo abarira impwemu ziri mu ibohero ijambo ry'Imana, nizo z'abatumviye Imana kera, kandi nizo z'abatumviye Imana kera, hamwe ukwihangana kwayo kwari kukirorereye mu minsi ya Nowa. Bwa bwato bukibazwa, muri bwo harokokeye abantu bakeya bashika 8 bakirijwe mu mazi. Ayo niyo abakiza namwe ubu mu buryo bw'ikigereranyo cyo kubatizwa, si ugukuraho imbyiro zo ku mubiri, ariko ni isezerano ry'umutima utagiriza ikibi, usezeranye ku Mana abakirije ukuzuka kwa Yesu Kristo, ari buryo bw'Imana, kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika n'abanyabubasha n'abanyabushobozi. Imana imuhezagire. Reka dusigaje hamwe niho nababwiye, niho duca turangiriza, duca tubandanya bikurikira amatura aririmba, hanyuma dusenge. Yesu ashimwe. Mariko igice cya 16, turahera ku murongo wa 15 kugeza ku wa 20. Mariko igice cya 16, umurongo wa 15 kugeza ku wa 20. 63, isezerano rishasha 63, page 63, Mariko 16, 15 à 20. Arababarira ati, mugende muje mu bihugu byose, uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka ku bizera n'ibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nsha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica nico kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku barwaye bakire. Ijambo ry'Imana. Dushimire Imana. 19. Kandi umwami Yesu ahejeje kubibabarira atuzwa mu ijuru, avyangira uburyo bw'Imana. Abo bavayo bigisha hose, umwami Yesu akorana nabo, jambo ryiwe arishingishiriza intahe ibimenyetso birikurikira. Amen. Amen. Amashimeshi ku mwami Imana. Yesu ashimwe. Turongeye gushima Imana kubw'amajambo menshi duhejeje kumva. Imana yacu ni Imana y'ubushobozi, Imana y'ububasha, Imana ibona, Imana yumva, Imana ishika hose. Kuko nabivuze, Imana ishika hose, ntarambi ndashika, irengeye byose, ishoboye byose. Imana ibihererwa icyubahiro. Nababwiye ko turirimba, abaririmbyi karibu turaririmba. Yesu ashimwe. N'abaririmbi yiwanje, ijya ni yiwanje, niyo nakomboje mu byo tuvuga n'ibyo dukora, bibi bihimbara Imana. Mwumva ko usigaye n'umuririmbyi, nari nababwiye ngo sinzi kuririmba, mugabo mwumva ko bihaye neza. Iyo igira nka gatatu
umaze kuririmbira ngaha Yesu wacu abihererwa icubahiro. Mwibaza turi kumwe na Novike, narabivuze ku indirimbo zanje Novike nazimuhaye azodukoresha icyo agomba, tuzogenda dufashanya kandi tuzoshika ku bikomeye twe na Novike nk'uko twashitse ku bikomeye na Yesu namwe bishengero n'umwegere wacu tugashika ku bikomeye kugira twubake iki kintu mubona ngaha. Yesu ashimwe. Ubu rero turirimbe na bandirinzi turirimbe indirimbo ya 38. Muhaguruke mwiyicarire turirimbe indirimbo ya 38 Mukiza sesa ngumenye. Mukiza sesa ivyo nkora byose. Ege noba ntayiririmba kuko tuzaga kuyiririmba ariko turaza kugira Mukiza sesa ngumenye garagaze hivi na Mukiza sesa ngumenye ivyo nkora byose wereka ubikose nifata uko ntari. Sesu y'umutima wawe, sesu y'umutima wanje niwe ushobora kugaragaza ivyigize Yesu ashimwe. Navuze ko turirimba twasomye amajambo menshi twayumvise kandi agenda twigisha. N'indirimbo duhejeje kuririmba iratwigisha ngo mukiza sesa umenye ivy'ikintu umutima wanjye, umenye ko ndikoze ko ngenda ngo muri katabona ngo inzigo yagize gute yimye. Yesu ashimwe. Ngo ahinzigo yagize gute yimye, ngo muri katabona ahinzigo yimye. Yesu ashimwe. Imana yacu irakomeye
navuze ko dusoma amajambo y'Imana kandi twayasomye ni menshi ntidusubira kuyasoma twahejeje. Umutwe w'amajambo dufise uyu munsi, teme dufise uyu munsi, muyandike. Umugambi w'Imana uhagarara. Yesu ashimwe. Umugambi w'Imana ntushobora kugira gute guhagarara. Yesu ashimwe. Nta gishobora kuzibira umugambi w'Imana. Satani yovyanka yohaguruka, abadayimoni bohaguruka, nta gishobora kuzibira umugambi w'Imana. Irakomeye. Imana yacu irashoboye. Twasomye amajambo menshi yo mu itanguriro. Yesu ashimwe. Imana iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Yesu ashimwe. Imbere yaho yabanje kurema ibikoko. Yesu ashimwe. Biruzura isi yose. Mu nyuma iravuga iti ibyo ntibihagije. Oya, reka ubu naho tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Mu muntu Imana imurema hari uburyo bubiri, umugabo n'umugore. Yesu ashimwe. Ejo twaraganishije abageni, ubu n'abagabo n'abagore. Yesu ashimwe. Imana iravuga turema umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Ibarema ari uburyo bubiri, umugabo n'umugore. Irabahezagira, iravuga iti genda murondoke mwuzure isi yose. Yesu ashimwe. Inyuma muranyumva? Yesu abahezagire. Ndazi ko mfise ijwi rininiya. Yesu ashimwe. Ibarema ari uburyo bubiri, umugabo n'umugore. Irabahezagira, ibashira mu itongo muri Edeni. Ibamereza ibiti. Irabahezagira, ibashiraho ibiti bitandukanye, ibiti cy'ubugingo n'ibindi biti. Mugabo hari igiti Imana yari yababujije. Ati iki giti ntimuze mugire gute, ntimuze mugikoreko, ntimuze mukige. Ariko ntibumvira, biciye kurinde umugore. Umugore arahendwa, abona ico giti Imana yababujije ko ari ciza, baramurako arajya aha n'umugabo wiwe. N'umugabo wiwe nagira gute arajya. Baba bakoze icyaha kiba kirinjiye. Ntibitevye Imana irabahezagira. Kandi Imana yacivuga ngo noneho barose ubwenge bagiye kumera nk'imwe muri twebwe. Imana kirazitira, isharaho zitira avuga ati umwana w'umuntu ntazosubira kuba hano kuko yobana n'agahava cyangwa igiti cy'ubugingo bigatuma azokwamaho. Imana iravyanka, umuntu ntashobora kwamaho. Yesu ashimwe. Imana itubabarire cyane. Mu nyuma baravyara, bararondoka, baronka abana babiri, Kayini na Abeli. Abo bana babiri bigira imigabo mu mutima. Hari imigabo iba mu mutima w'umwana w'umuntu. Eva yarohejwe arakora icyaha. Kayini hariho imigabo yigiriye mu mutima. Abeli hari imigabo yigiriye mu mutima. Hariho ibintu biba mu mitima yacu ari bibi canke vyiza. Abeli yigira imigabo mu mutima yo gushikanira Imana, kuyihereza ikimazi mu vyatunze. Kayini bibukonyene nkuko twabisomewe yigira imigabo mu mutima. Kayini yigira imigabo mu mutima nawe nyene yo gushikanira Imana. Byari bibi none yewe. Byari byiza. None kugira umugabo mu mutima wo gushikanira Imana si umugambi mwiza. Abeli yigira umugabo mu
mu mutima, agira umugabo mu mutima wo gushikanira Imana. Kayini agira umugabo mu mutima wo gushikanira Imana. Bose bagize imigabo mu mutima yabo. Ariko Abeli atora kuzuburiza nziza zimeze neza azishikanira Imana. Twabyumvise mu majambo twasomye. Kayini gatora mu byo yarimye nawe yagenda gushikanira Imana. Ariko bishikana rya Kayini ntiryemegwa, irya Abeli riremegwa. None hari kabazi, none byageze gute? Icyo ni ikindi kigira kabiri cinjiye cyacu kigira kabiri kije kwa Kayini. Kayini arashangashirwa bibereye hehe mu mutima, arashakura kubera ikibaraka. Imana iramubwira ngo ushabujwe n'iki? Mbega n'abakora icyiza ntizokwemerwa? Ngo ariko icyaha kibunze ku rugi kandi ngo ni wowe kirondera, ngo ariko ukwiye kukinesha. Abeli, Kayini ahamagara Abeli ngo dutembere. Ijwi ryo mu mutima, ryandika mu mutima irabandanije, atwaye murumuna we mu ishamba amwikirayo. Imana tubabarire cyane. Ibyo nibibera hehe mu mutima. Yesu ashimwe. Navuze umugambi w'Imana ntuhagarara. Ntawe ushobora guhagarika umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni muremure cyane. Adamu na Eva barakoze icyaha bajya kubita Imana yababujije. Kayini ashikaniye Imana, ishikanwa ryo ntiryemerwa, yishe murumuna we Abeli. Icyaha kigira kabiri. Kandi hariho n'abandi bakoze ikindi cyaha bivanye n'ubwibone no kuvuga bati tugomba dutsimbatare ngaha. Abubatse umunara w'Ibabeli bobo ntibyabagendekeye gutyo kubera ubwibone. Yesu ashimwe. Bije hehe mu mutima twahasomye, mugabo shimye kuhababwira gutyo. Nabo bakora icyaha, abubatse umunara w'Ibabeli. Ngo reka dusagaze isi yose, twiyubakire ikizu kinini gikomeye gishike ku ijuru kugira ngo tube gusanganira ku isi. Ntuba bagomba kubuza umugambi w'Imana, bagomba kuburagiza umugambi w'Imana ngo upfiremo. Ibyo nabyo tubibona mu Itanguriro muhandike 11 guhera ku murongo wa mbere gushika ku w'icenda. Muraza kubyisomera, muraza kuhabona. Abo nabo kubera ubwishime, ubwibone, bakoze icyaha, bagombye ko bagasara ku ijuru. Imana iravuga iti aba bantu ndabona bakomeye cyane kandi bashobora gushika kure, none reka tuyoberane indimi zabo kugira tubasanzaze. Imana ikibasanzaza mu mahanga yose kugira ngo wa mugambi w'Imana ugire gute ubandane. Nta gishobora kuzibira umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Icyaha cyaraje mu isi kigomba kurwanya umugambi w'Imana, ariko umugambi w'Imana ntushobora guhagarara, nta kiwuzibira, urabandana. Yesu ashimwe. Twasomye muri Matayo 3 guhera ku murongo kugeza kwa 17, turumva ingene Imana yasizeho integuza imbere ya Yesu Kristo Yohana Umubatizi kugira ngo aze kubwira abantu bihane. Kera kugira abantu ibyaha batanga ibimazi, turabizi, intama, inuma, iki. Mbese uyu munsi natwatanga ibyo bimazi twabikura hehe? Yesu ashimwe. Imana idufasha. Ariko Imana itegura intumwa, Yohana yitangiza imbere ya Yesu, aje kugira umugambi w'Imana ubandane. Yesu arabaraza nawe kugira abatizwe nande na Yesu. Yohana araza kugira ngo abatizwe, Yesu araza kugira abatizwe na Yohana.
Yohana aravuga ati ntibimbereye ko ndakubatiza ahubwo ndakubatizwa nawe. Yesu aravuga ati bikunde kugira dushitse ukugororoka kose. Yesu ashimwe. Ni umuba mugambi w'Imana ukibandana. Hariya muri Petero twumvise ko hariho byinshi byahakorekewe, ko Yesu yaje yikorera ibyaha byacu kugira ducungure, ngo nk'uko Nowa abantu 8 barokokeye mu mazi, Yesu nawe yaraje arabatizwa, kandi iyo batizwa Yesu yabatijwe natwe iyo tuyicamo nk'ikigereranyo ducamo gusubiza ngo ikureho imbyiro. Oya, ni ikimenyetso gusa kugira kidufasha kugira ngo tukurikire mu cya Yesu, hama ubuzima bw'agakiza bubandanye, hama ubuzima bw'agakiza bugire gute bubandanye, tugeze ikirenge mu cya Yesu tukagira gute tukabatiza mu bwato mu mazi. Natwe icyo kimenyetso turagicamo mu buryo bwo kubatizwa, kandi Yesu amaze kubatizwa twarumvise ko Mpwemu Yera yamumanitse. Yesu ashimwe. Iyo umuntu amaze kwemera umugambi w'Imana, hari ikindi kimenyetso kiza, icyo nacyo duhabwa ni cya Mpwemu Yera. Yesu ashimwe. Rero nta gishobora kuzibira umugambi w'Imana. Muri Mariko Yesu arababwira ati genda mubwire abantu ku isi yose, mubabwire ubutumwa bwiza, mwamamaze inkuru nziza, bahinduke, abazokwemera bakabatizwa azokizwa. Yesu ashimwe. Ngo bazosenda indwara zitandukanye, amadayimoni iki, bazosigira abarwayi bakire. Ibyo twabyumvise. Yesu ashimwe. Wa mugambi w'Imana ugira gute urabandanya, nta gishobora kuzibira umugambi w'Imana. Yesu ashimwe. Hari ahantu ngomba kubaha muza gusoma mu Byakozwe n'Intumwa 14 guhera ku murongo wa 21. Ibyakozwe n'Intumwa 14 guhera ku murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 28. Aho Pawulo yabandanije akora cya gikorwa cyo kwamamaza ibya Yesu. Yesu ashimwe. Umugambi w'Imana nta kimuzibira, ubutumwa buzovugwa, byanga byakunda ubutumwa buzovugwa. Yadutumye ngo tugende dukwira isi yose twamamaze inkuru nziza, abizeye bakemera bakabatizwa bazokizwa baronka ubugingo budashira. Yesu ashimwe. Umugambi w'Imana nta gishobora kuwuzibira. Yesu Kristo yaraje arapfa, arahambwa, arazuka ku munsi wa gatatu, ubabyaga iburyo bwa Data. Yesu ashimwe. Kugira ngo wa mugambi w'Imana ubandanye, yarawudusigiye, kandi natwe dushobozwa na Mpwemu Yera. Uwo Mpwemu Yera niwe dushoboza mu rugendo tworuha, ariko nuko dushobozwa na Mpwemu w'Imana. Yesu ashimwe. Mu rugendo tworuha ariko w'Imana, umugambi w'Imana urabandanya, biguma byoroha, umugambi w'Imana urabandanya. Yesu ashimwe. Sana uriko begereza ku musozi w'ibyo nababwiye, amaturiri. Yesu ashimwe. Nababwira ubuzima tuririye, sibyo none turasoma amajambo y'Imana twayasomewe, kandi turumvise umugambi w'Imana tudashobora guhagarara, atagishobora kuzibira umugambi w'Imana, ko umugambi w'Imana ubandanya, biguma byoroha kuva kuri Adamu. Urupfu rwazanye na Adamu, ariko ubugingo bwazanye n'ubundi Adamu ariwo Yesu Kristo. Yambaye umubiri asa natwe, araza kuducungura, ngo yigize icyo turi kugira ngo ase natwe, hama tugire icyo yaraye. Jésus s'est fait ce que nous sommes pour nous faire sortir. Suko none yigize uko turi, hama kugira duhindure atugire icyo yaraye, biciye muri kwa kubatizwa, muri ya batisimu. Kandi amaze kubatizwa yahawe Mpwemu Yera. Ngo namwe ubushobozi buzobanzako, muzozabona tugushikira intara i Yerusalemu no gushika ku mpera y'isi, twamamaze ubutumwa bwiza, twamamaze igikorwa Imana yakoze ku musaraba.
ngo kurukundo Imana dukunze bariko batumye itanga umwana wawe w'ikinege ngo mwizera wese ngo ntazapfe rubi batahabwa ubugingo budashira. Ba Pawulo baramamaje ubutumwa bwiza baraterwa amabuye harimo no guhamya, ariko twebwe turabishikako abantu b'Imana turacyari mu munyenga. Hari igihe tuzogenda bakadutera amabuye twitegure ko tuzoterwa amabuye. Sinze kubabwira ariko niko biri na Pawulo baramutera kandi ubwami bw'Imana bwarakuze, ubutumwa bwiza buravugwa, abantu benshi barihana, araza bakorana n'intumwa ngo bashyiraho ibihe byo kwisonzesha no gusenga, kandi babaje bahinduka babaye benshi. Yesu ashimwe. Muri hajya mu byakozwe muri byakozwe n'intumwa tuza kubisanga hajya n'abahaye, siniriwe ndabisoma kubera umwanya ari mu wacutubana muremure. Actes des Apôtres zakozwe n'intumwa 14 guhera ku murongo wa 21 kubandanya kandi 28 muzozisomera. Ariko icyo rero byo kuvuga nico ntagishobora guhagarika umugambi w'Imana. Rero twumve ko tukwiye kwitegura gukorera Imana. Mugabo muri gukorera Imana hari icyo twiyambura, hari ibintu biri mu mitima yacu biburanira mu mitima yacu turabyiyambura kugira ubasha kuba nk'umuyera bw'ururuke buze bubane natwe buganze mu mitima yacu. Yesu ashimwe. Kubw'ibyo murabona ko nambaye neza napendeje, sibyo? Rero sinarebe uvuga ko ntaberewe nabi vuge hasi mbere sinambaye neza akaruvati sinasizeko mbwa Imana yarangiza ubwibone, yarangiza kwishira hejuru. Kera nahora nsibira imishatsi n'umunyeshure nayishiramo amavuta kugira ngo sokoza agacumbe. Imana yarabintu. Yesu ashimwe. Nahora nkubita icupa Imana yarabintu. Icyaha cy'ubusambanyi, kwifuza ubusambanyi cyaranyoshe kugira Imana agiye imbenga niyo mitego. Yesu ashimwe. Kurara kw'amaso yacu byari byaranyoshe, icyo cyo cyaranzingamitse biranka ndakibona inshuro nyinshi, ariko Imana yacu ni nziza. Haleluya. Imana yacu ikorerwa amashi. Mujya tuvuga n'umujya dukora turabika bihimbara Imana. Mujya dukora n'ibyo tuvuga bihimbara Imana. Urahiriwe we wamenye iryo banga, urahiriwe we wamenye Imana. Dafite n'izindi ndirimbo ari n'indi nabaririmbiye mwarayumvise ikirigenzo ribaririmbira. Yesu ashimwe. Ariko uyu munsi turi kuri iyi ntumbero ndaberewe cyane ariya badasize kuko cyane komere Imana yacu nambaye ikoti. Yesu ashimwe. Reka haruzanira irya sakoshi nobiki ingo kubera bikanyira kwinjira aho barasanga imbere ugasakoshi aho nobiki heyikoti. Yesu ashimwe. Nara sinari imbere kandi ubundi ndacabere akawaiti gashati kera Yesu ashimwe. Iki gahari umuriro mugabo hagana ibintu biri mu mutima, sibyo? Pastor adashobora kumenya, n'ubundi adashobora kumenya, n'ubundi adashobora kumenya. Mugabo umenya ni iki? N'Imana na jewe n'ibindi je ntashobora kumenya ubwanje, mugabo bikamenywa n'Imana. Icyo bituma rero ndirimbo mukiza sesa umenye uko ndi kose ntabwo nifata uko ntari nawe ndakwifuriza ko Imana yogira amahirwe ikagusesa ukimenya uwuri ukisobanukirwa. Imbere y'uko n'umupasitori hari abakozi b'Imana bari baje imbere yanjye yaho barambwira ati isengere urabicuhagije, kandi ndazi ko byakoretse kandi byagenze neza. Ariho havuye na cya gihe kuragisha amaso yacu bitsindwa ndabisenga cyari cyarananiye n'ukuri bene abahishiriki cyari cyarananiye ibintu byinshi n'icyaha dukora ugasanga bizotubuza kuja mu ijuru. Ibitemburo, amaburaga apfuye, imigani y'abakecuru n'ibindi gitutse n'ibindi bogaboga biba mu mutima gaca bikudubiza ku munwa
umunwa ngo ni prank turiko turatera. Imana itubabarire cyane. Hari utuntu twahatse turaza ariko nico gituma ngo abahinzi ngo nayo muri rivyo we yaravuze n'inzi. Yesu ashimwe. Nari shaburibi ku buryo umushafi yashyize mu biro numvise kandi gahuye urugi nararukubita nk'isohokera kandi kubita ndi mu biro nkamusiga mu biro nk'isohokera ibyo kandi ntabyumviriza. Ndashima Imana ko yampaye guca bugufi uko bigenda kose ndabyumviriza kandi nkabikora mu bugwaneza. Yesu ashimwe. Kandi byagoranye ngasaba n'imbabazi iyo byashitse kuko Imana iradusaba ko dusaba imbabazi. Aha rero hari ikintu tugomba turabe aha muri iyi shati isenge hari isenge hariyo n'akandi kantu agaswara n'aka gaswara mbona kari keza n'agaswara gakora iki agaswara gakora iki nako kwihaga icyuyi mubicyuya cyandeze ushobora kugakoresha kwihaga Wasi kete. Yes, nibyo. Siko none. Turabandana karacari kete. Turashobora kugakoresha. Nibyo. Una. Tugakoresha. Mani tubabarire cyane. Ariko sagari ibintu byinshi bitika yacu. Nuko twakomeze kuri kayine ngene tagenda igenda. Byabogaboga mu mutima. Soko none. Hari ibintu byinshi bishobora kubogaboga mu mutima bikaturyoha nk'icyo cyaha cyo kurabisha amaso cyaranyoshe cyane wari umuzigo uremereye kandi kugira agaciyako amasengesho nayafata wapi amasengesho nayafata wapi nisozesha nagiri wapi biranga tugeza aho Imana yagize impumuriye amaso ndabona ndahumura. Yesu ashimwe. Rero ukuri ku mitima yacu imeze Imana itubabarire cyane. Imana kandi dufashe kandi ndi ku musozo ndiko ndarangiza n'abaririmbyi bagomba boza kugira ngo duce turangiza. Ndababwira ibintu bishika bine. Icya mbere twabonye mu gice cya mbere twabonyemo irema aho ni mu Itangiriro 1:5-8. Ubwa kabiri igice cya kabiri uko icyaha cyaje mu isi. Itangiriro 3:6 umurongo wa 6 n'Itangiriro 4:1 gushika kwa 10. Uko nuko ingene icyaha cyagiye kiraza mu isi. Mubyandike igice cya mbere n'irema Imana yari umuntu. Igice cya kabiri icyaha cyaje mu isi twahumvise rero n'andi majambo nababwiye muza kwisomera Itangiriro 11 ku murongo wa 4 Itangiriro 11 Vera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo w'9 ngene ubwibone datera abantu tugomba gusagara twibwire twishikire ku bicu isugomba kukwiragira isi yose. Noneho ngombwa ko Imana bari kushikana bagomba kwibwira mu kirere ariko bisaba ko twagura genda mwagure twagure bishikaye bisuko mu gisagara cya Ngozi tujabuke Nyamurenza hirya na hino dushikeyo kwamamaza inkuru nziza. Si Imana tugomba. Yesu ashimwe. Icya gatatu tugisanga muri Matayo 3:11 kugeza ku murongo wa 14. Hama icyo cya kane nico kugenda kwamamaza inkuru nziza muri Mariko 16:15 gushika 16 kuvuga ubutumwa tugende twamamaze inkuru nziza. Yesu adushoboze kandi kugira ngo twamamaze inkuru nziza. Nivyo bine. Igice cya mbere iremwa, cya kabiri uko icyaha cyaje mu isi, icya gatatu kubatizwa ingene agakiza kaje mu isi cyose nta kibabwiye. Icya gatatu ingene agakiza kaje mu isi biciye kuri Yohana bikabandanya no kuri Yesu Kristo. Icyo ni icya gatatu. Icya kane kuvuga ubutumwa bwiza nahababwiye. Yesu ashimwe. Wewe musore udafite mikoro ugurura iyo sakoshi. Turiko turasozera turi ku musozo. Cya mbere cyaheze aha mubona iki amazi si amazi none
kukura kene cyo nta tekurura aha indirimbo dushya turirimba mwe murayiraba tuwa sakara 5 aha mwibaza ko ari iki hagira ubundi umwe anyaruke hano tekurura bereke hari iki karahuri kandi kete kifreshe sikete reka wa musore wacu asubira dufashe Imana yaremye umuntu mu ishusho ryayo Imana ikenera umuntu ni jewe nawe kandi tegeka kujya kwamamaza inkuru nziza Yesu ashimwe uyu n'undi muntu sibyo none kuko Imana yaduhaye ubwenge gutandukanya n'ibikoko inyegeri kaguma kayerera hose kagerera hose ariko twebwe dufite ubwenge uyu arafite akantu abona iki karahangutse kandi ni byiza cyane bibaze ngo ni na kamere ibisibye na kamere kasanze kamere komeye karafise ahantu kamanyutse tujye ku wundi muntu agira gatatu kugira ngo duce turangiza turirimbe iyo ndirimbo kugira turangize uwundi muntu agira gatatu kandi mwiza nawe twese turasa kuko Imana yaturemye dusa yaturemye mu ishusho yayo rero sinumva nta makuru iyo nyene abakiri bavuga ngo wowe ntuze kurongora hajya kwa naka ngo wowe ntufanya kwa naka baravyibushe cyane agize ikintu abasibeza siba ntibasa atandi ngo batubesha akazana ibipfuye nawe ariko Yesu Imana yaturemye mu ishusho yayo tureme umuntu mu ishusho yayo agira gute ase natwe kandi mu ishusho yayo niho yamuremye imurema abantu babiri nuko twabibonye ejo nk'uko amakupure ari imbere yacu turafite icyo twifashisha ayo makupure ahaguruke tubakomera amashyi nibyo bakoze ikintu cyiza cyane Imana irababwiye genda mwuzure isi yose murondoke mugwire mwuzure isi yose umugambi w'Imana bwa Satani yaraje kuwuyobya yicishije ku bantu batumvira Imana icyaha cyo kutumvira Yesu ashimwe yicariye Yesu abahezagira kandi uze mu ntumire zoze kubaramutsa ndariremereye byo zoze kubaramutsa igihe ntazi naje kuze kintu gishitse umunsi ntazi sinaje bwende bwanyu kuko ndi programa kandi nakatira n'umwe Imana yantumiye mugabo nari kuza mwereje ibintu numva rero ubwo naje ngakuranga n'ibigere harimo amazi Yesu ashimwe turafise ibirahuri bitatu ikindi asukemo arasutse agejeje ahantu iki kiri yagiye kuzura niko tumeze abantu barashaka twiyagira kuzura tukitwa ko dukijijwe mugabo tukanga kuzura imbere y'aka karahuri ni wa muntu atagomba ubugombe bw'Imana ko bukira hose numva ukiri umunyabyaha pore niba hari ikindi kintu kikugoye pore twabonye ko hari ibintu byinshi byinjiza mu mitima yacu tugende dutosora turaba bya migabo mibi bya mihango mibi yose tuyikure aho inzigo yumye tuyikure ubu nawe uwundi muntu uyu harimo akantu gahangutse harimo n'akandi kandi indani mumbaze karimo akandi indani mugabo nako cuzuye uyu yemeye kuzura mugabo hariho utuntu indani n'akantu gahangutse uyu ni mwiza rwose aruzuye neza nta n'akarohe na gatoya karimo mugabo yagize akarohe twari twayivuganye gasanze kagiyemo icyo gutuma kari muri iki cyahangutse icyo ni cyiza
iki kari ciza ndashobora kukinywesha amazi ariyo nkayanywa kuko ni ciza. Yesu ashimwe. Ubu n'umukristo yuzuye mpwemu yera turashobora kumubwira n'ubuntu n'ubuyizi uyu ni babandi gutekerwamo bakanga nabaho. Uyu nawe bya mpwemu byaramuzuye ameze neza, yaraborewe birase bapfa tudandahirwa ntawe ushobora kumumwerako ntibone kwishyira hejuru birantwaye. Hari uwamwerako bimeze gutya ashobora kumwerako. Hariho n'akantu k'akarohe kari ngaho. Rero uko niko tumeze mu buryo bw'impwemu. Hanyuma tugomba turangize kuri iki kugira ngo duce turirimba akaririmbo dusubiza porogaramu abayimpaye kandi ndabona bimeze neza. Nusukemo eheje dufata uyu aruzuye n'umwiza mugabo kubera ibibazo n'ibigerageza n'ibihuhusi duhora nabyo arahungabanye ibihuhusi ibigeragezo abantu baramuteye amajambo. Aha rakeneye iki? Rakeneye amasengesho kugira ngo nekuza kwamamaza ya nkuru nziza subira wuzuzemo hano. Bisaba amasengesho, inkomezi, umwuka wa mpwemu yera kugira ngo asubire yuzure ari igikoresho ciza kugira ngo Yesu ashobore kumukoresha amabandanye ashobore kwamamaza ubutumwa bwiza. Uyu yaruzuye neza, ubu bigenze neza, mugabo uyu ntacyo dushobora kumukoresha. Uyu adahindutse ntacyo twamukoresha. Imana tubabarire cyane turirimbe enda nimuze twihererane ibikorwa n'abaruhije mwiyuhitura mutezukirwe basubize mu nkomezi zanje. Mugomba ishengero muhaguruka kuko ndarangije. Jesaba umwungere wacu acaza bategeka indirimbo ca abandanya bikurikira umwanya baruwiwe. Jewe icyo nari mfise ndababwira kigoye cyane ngo kwemeza abantu ngo bahinduke ngo rero abacumukura murira mwihangane nzobaha igitsibo. Ngo ndazi ko bigoye cyane ngo kwemeza abantu ngo bahinduke ngo rero abacumukura murira mwihangane nzobaha igitsibo. Mwungere wacu wakoze kabisa guhesagire karibu kubandanya bikurikira. Jambo niwe tara yakira hacuza umwiza